ivyuzuye closet canke igikorane c'ivyuzuye uko citwa kiba itariki indwi z'ukwezi kw'indwi. Umuntu atahura canke asoma Bibiliya arazi neza ko igitigiri indwi gisigura ivyuzuye. Mu ncamake ico gitigiri nyene niyo siguro yacu. Ibikorane vyatanguye mu mwaka wa 2017 muri 2017 icambere cyabereye Gitega. Niwo munsi nuguruye izi evenement, niwo munsi natanguje ibi bikorwa. Igikorane ni kimwe mu bicapo binini Imana yampaye, aho nizera ko bizokwama biba buri mwaka itariki indwi z'ukwezi kw'indwi. Ni cabaye muri 2018 cyangwa 2018 kuko niwo mwaka nagize mariage itariki indwi z'ukwezi kw'indwi. Kuva ngaho vyamabiba imyaka yose uko vyagenda bikurikirana, ariko vyabera mu masale. Iki nico kinini cyugururiye ibihe vy'amastade. Igihe nahawe igicapo cyo kino gikorane, nari nahawe evenement izoba nini kugezaho izokwamizana abantu benshi cyane muri kino gihugu. N'ubu turazi ko bariko baraza kugira ngo babe muri iyo evenement, ariko cyane abantu benshi babone, bumve, bamenye, batahure ko Yesu Kristo ari muzima kandi ashoboye gukora ibintu bizima bigasiga mate cyangwa kagira ico bifashije abantu benshi. Icambere ni kintu nyamukuru muri kino gikorane nuko abantu bobona Imana. Mvuze kubona Imana ni giki ngomba mvuge, babona ugukora kwayo. Ugusenga kwanje kose kubw'igikorane ndavuga Imana iyerekane aka kajyo kamwe umuntu amenye ngo uriho, kuko abantu benshi bafite amasezerano y'Imana, abandi barabwiwe ibintu n'Imana, ibica intege vyamaho, ibigwanya abantu vyamaho, ariko igihe hari ibituma abantu babona Imana vyofasha. Nico gituma mu gikorane cya Seti dufise nahe ziteye ubwoba, zifise ama video abantu babona bakarengerwa. Niwo munsi nasengeye mu Gitega adawa ibikombe 13 vy'amaraso yari yanywereye muri Nigeria mwisi imwe, ariko abidawa ku mugaragaro. Mu bikorane harabaye ibintu biteye ubwoba tutangura kuvuga ngatworengerwa. Rero igituma Imana ikora yo vyinshi kugira ngo Joshua aboneke, ni kugira ngo Yesu Kristo asubize ivyizigiro mu bamuzi, abemeze yuko ariho kandi ashoboye gukora. Burya si twebwe tunyotegwa ko Imana dukoresha ibitangaza, ni Imana inyotewe umugende nyawo yo koresha ibitangaza kugira ngo yemeze abantu yuko batohungira ku bapfumu, batohungira ahandi bo banza guhungira kuri yo. Kandi nayo iravuga ngo nimuze abanyotewe nzobaha ku buntu. Iyo Mana rero bigomba kwerekana ubushobozi bwayo. Ico gikorane rero objectif ni nuko abantu babona ubwo bushobozi bwayo. Ica kabiri kugira ngo abatigeze kwakira Yesu kabakajyo kabo ko gukizwa. Ica gatatu tuba tugomba yuko iba evenement ikibanza c'umunezero. Kubw'ivyo kubera ko ari ibibanza vy'umuco kunezererwamo, cyo gituma twama twiyumvira kuba kino umupira mu mashengero no kubaririmbyi baririmba indirimbo za gospel. Mbere muri kazoza twizera yuko kizokwama kiba hariko arabaho n'amatrofe. Rero ico gikorane ni objectif nyamukuru. Camvuga biro bintu ngomba mvuge kugira ngo nundi yumve ko Imana inyotewe gukoresha uwari we wese iyo ari tayari. Ari ibintu bibiri maze imisi niko ndabwira abantu kugira ngo umuntu abone Imana, agendane n'Imana, yuzura Imana mu madomene yose, mu bintu byose by'ubuzima bwiwe, mu rugo, mu kazi, ahariho hose. Nuko ivyo bintu bibiri yo bigenderako. Icambere ndacita gushika. Ico gushika gifise utuntu tune cange ibintu binu umuntu akwiye gukorera. Icambere no gushika muri Yesu. Imana imaze guhura n'ababeshi benshi, abayibwiye ko bayikunda barayihemukira. Imana imaze guhura n'abayibeshe benshi, bisaba ko apana kwibwira ko washitse, uyemeze ko washitse, wemeze ko washitse muri Yesu. Waramaze kumenya umwami wawe n'uyo na kindi kikikukurayo, umwemeze yuko utaza gukugwayo na krize cyangwa ingorane, kuko umuntu nka Yobu yari yarashitse. Nico cambere gituma Imana ikorana no muri bikomeye. Ica kabiri muri ico cambere ni gushika aho twita ku muvyeyi wawe cange ku mu leader, kuko ivyo abavyeyi bimwe musi bose bavyemera kumwe kandi umuntu wese aremerewe kwizera uko ashaka. Bamwe bavyita umurongozi, abandi mu leader, abandi bakavyita umuvyo mu buryo bwimwe. Mu gushika kuko uwitwa umurongozi wawe ategerezwa kukugirira confiance kugira ngo agushinge mu vy'Imana yamuhaye yuko yokora kwisi, kugira ngo aguhe place. Ivyo bituma ugendana n'Imana mu buryo budasanzwe. Ica gatatu no gushika mu ishengero ryawe. Nimba uri mu Pentecote koko, nimba uri muri Fekabu koko, nimba uri muri Vivante koko, kugira ngo bigufashe kuko abamarayika bakorana na adresse. Nico gituma babwiye Cornelio ngo tumiyopa aho
Petero ari bakorana na adresse. Icanyuma no gushika mu muhamagaro. Nimba uri umuvuga butumwa, vuga ubutumwa kugeza aho ubutumwa uvuga ngo yamvuze. Nimba uri umuririmbyi, ririmba kugeza indirimbo zimenya ngo yandirimbye. Nimba uri umusenzi, senga kugeza amasengesho avuga ngo yansenze. Donc gushika ivyo ni ibintu bikomeye bishoboye gutuma Imana ikorana n'abantu ibidasanzwe. Kandi kuri jewe nimwe mu message ngire yuko amenywa muri kino gihe two turategura ino evenement. Ica kabiri rero nico twita umutima w'iterambere ry'ubwami, donc gusunikwa na l'avancement du royaume. Umwami wese ajejwe akarere, inyota yiwe ni imwe yonyene yuko ubwami bwotera imbere. Ni wamara kugira umutima w'iterambere ry'ubwami, umwami ari tayari kuguha zimwe mu nshingano ziwe canke bimwe mu capacité ziwe kugira ngo ukore ibikorwa ariko arakora, kuko objectif ni iterambere ry'ubwami, l'avancement du royaume. Umuntu arashobora gutanga ariko mu mutima yumvira ngo ninatanga zoca ndonga inyungu. Iyo ni business Imana ishoboye kuguhezagira, ni vyiza. Umuntu arashoboye gusenga ngo reka nsenge kugira ngo ntere imbere, Imana zo bigukorera, ariko kugira ngo Imana ikorane nawe urarengana ivyo vy'inyungu zawe, umutima ukawusunika kugutera imbere ku bwami. Ivyo rero nivyo bitumye ubu dukora iki gikorane. Ni kinini uko mubibona, twizera ko kizozana abantu benshi. Areba ko rava mu Butaliyano twarabakiriye, abavuye muri Amerika, n'abandi bako rava hatandukanye, n'abantu bazova mu ntara zitandukanye z'igihugu. Inyota nuko abantu bamenya umwami Yesu. Ivyo vyatumye twubahuka kwemera yuko umuririmbyi azobuwa mbere tuzomuha agashimwe mu mwanya muto tukavuze, ariko naho tukavuga nga twifuza gutanga basaka moto gato kugira ngo bikunde ko umuririmbyi aryoherwa. Turazi ko bizobatera intege mu mwaka uza bakora indirimbo nyinshi, nitwatera imbere tuzoshobora gutanga ibikwiye. Imana ibahezagira. Wa mbere abari jewe, kuko kuri jewe mba nemera no kugurisha imodoka ngenderamo kugira ngo igikorane kibe. Abakabiri nabo Imana yampaye, bisigura ngo abo nkorera bakumva ubutumwa bagaterera mu ishengero, baraterera abankurikirana atandukanye n'amaboko ya benshi, umumo wese ashoboye, kuko iyo abantu bagiye hamwe barashobora gukora icyo arico cyose. Mu ncamake si umuntu kanaka arantu kanaka canke association kanaka, n'abantu batandukanye, ariko ushigikira wa mbere ni je bien sûr, ni Yesu amajewe hamwe n'abantu. Baza ko no kwishura cyane kuri ico cyuko kwiyunguriza bigoye, naho kuri bamwe biboneka, ku bandi nabo baraciyunguriza cyo gutuma muri ngaha. Iyo umuntu afisa agomba gushika aragerageza agashika. Turizera tudakekeranya yuko Imana ukunyene ari priorite mu buzima bw'abantu canke ari ivyibanze mu buzima bw'abantu. Umuntu nazo buri kunahashika. Nigeze kubona igihe kimwe umuntu ambwira yuko yamava mu ruziba n'amaguru buri munsi kubera ko yabuze itike aze gusenga, mu nyuma yarashinze intare. Twebwe turiyumvira ku bantu kunoboza, ariko kandi turizera yuko abantu batahura ivy'ubwami bw'Imana babifatanya cyane no kwiheba icyo twita sacrifice, ikimazi cyangwa ikiguzi abantu bazohaba, kuko Imana irarondegwa. Na burya mwese murazi ko dusenga Imana iri mu ijuru, ariko twizera ko twese tuzojayo, na bisi tubonayo, ariko twizera ko tuzojayo, kuko nta hantu dushira umutima, kandi aho umutima ukunze hakwega amaguru. Koze cyane. Ikintu kigaragara yuko kizanye itandukaniro nuko uzoba ari ubwa mbere tuyikoze mu kibuga. Twarayikoze Igitega hari mu rupango rw'ishengero, kuko twarabuze ya terrain ya basket, ariko araba match basket. Nibwo bwa mbere kizoba kibereye mu kibuga kinini. Iki gikorane mbere kikaba kije kugurura ibizokurikira byose bizobera mu bibuga. Hama nkuko wabivuze, mbega kizotwara amasanga. Iki gikorane kizotangura amasaha ya 7 kugeza saa 9, izo bari umwanya gusa wo kunezeza abantu, havuzwe ingoma, abantu batamba, ariko kuva saa 9 so twingiye mu mwanya wo guhimbaza, aho mu mwanya wari wose zobanje kugira ngo mvuga ubutumwa na burya mbamaze imisi indwi ntaboneka ndi mu mwiherero, kandi umwiherero ubu nzokorera kuri wa musozi w'amasengesho. Rero uvuze ngo hazobayo ama competition isa n'iri kwirahera. Abakina umupira w'amaguru bariko barakina, bo baza kugira finale imbere yo kwigikorane kiba. Bisigura ngo hazoba hari gusa kubaha igikombe cyabo. Umuririmbyi bariko baratogwa, hazoba hari gusa gutanga agashimwe kiwe. Iyo programme izoba mu nyuma duhejeje kwigisha, guhimbaza, kwigisha, gusengera abantu abagwaye, gukohora abantu baboshwe, kuvugishwa no kuvuga ivy'Imana igomba ikore mu mwaka ukurikira, cyangwa umugambi w'Imana mu mwaka ukurikira ku bantu batandukanye. Hama iminota naho yoba 20 cyangwa 30 irangiza igikorane, kuzoba ari guhamagara kanaka, uyu mugwi waratwaye igikombe, bakira igikombe cyabo. Hama uyu muririmbyi yaratowe kuruta ababandi indwi, ni yakire
moto yiwe. Je nibaza ko umuntu atokwirata vyinshi yo kwirata ubuntu kuko ibanga rikuru no kumenya ko ari ubuntu. Ndumwe mu bantu bigisha abantu ivyo bakwiye gukora, ndumwe mu bantu usunikira abantu gukora kugira ngo baronke, ndumwe mu bantu bigisha abantu ko bakwiye kwisengera, ndumwe mu bantu mbwira abantu yuko Imana nimwayirindira nimuza kwibona kuko yarabahaye mwebwe mutunganya ibintu, nkababwira nta muntu numwe nga mukobwa Imana yamwogesheje, na n'umuntu numwe Imana yasokoje, hari ibintu Imana yahaye abantu. Umuntu nemeza ko ari ibintu Imana yahaye abantu. Ariko naho bimeze gutyo hari ico bita ubuntu. Ubuntu rero nibanga rikomeye cyane. Igituma mvuze ubuntu nanse yuko no hava sanga ndiko ndirata yuko nzi gusenga kuruta abandi muri kino gihugu ari abantu basenga cyane no kuri nose abantu basenga cyane. Ndumuntu nemera yuko ivyo Imana yambwiye iyo ndabikoze Imana iserura ivyo nsezeraniye. Kimwe nuko iyo misi yose nta telefone nkoresha, nta kintu na kimwe nkora, iba ari ukwicara gusoma ijambo ry'Imana, kwinginga no gusaba vyonyene. Mana ndinga ndirekuye, nahevye umuryango, nahevye abana kuri uyu mwanya, nahevye ari kunsamaza, ndi kure y'abantu, ndinga kugira ngo ngire umugende, abantu barakeneye gutabagwa, ndi hano kubwawe, nkoresha utabara abantu bawe. Uba ari umwanya w'umwirero, mbere niwo mwaka ku itariki 7 z'ukwezi kw'indwi niwo mvuga ko ntanguye umwaka wanje w'ibikogwa. Ibanganya mukuru rero no kwizera ubwo buntu. Birivuga ngo yacitse icyaha kugira ngo ducike ukugororoka kw'Imana. Birika kivuga ngo yari yuzuye ubuntu n'ukuri kandi ubwiza bw'Imana bwaramubonekako. Muri cyo gemba ngomba ko abantu bamenya ko iyo ubuntu ubu guyemo ukabugwamo ukabugumamo bushoboye gukora icari cyo cyose, ariko butakubuza nawe kugira icyo ukoze, kuko naho tuvuga ngo Imana yaratugiriye ubuntu nibisigura ngo abantu cyagenda bakora ivyaha bwarabihejeje. Imana yaratugiriye ubuntu ngo umuntu acagenda avuga reka njyame birizana. Oya, ni muri ubwo buntu wizera hamugaca ukora ivyo biri gusaba cyane cyane ivyo nagiye mbona n'abandi bavugishwa bakora kuva kera, aba Eliya, aba Elisa. Naje ngatera ikirenge muri ico maze ubuntu bugaseruka, amahanga yose akaza muri Kristo. Ikindi nanakivuze mu ntango, amabanga abiri: gushika muri Yesu, gushika ku muvyeyi wawe umwe cyangwa mu lideri wa, gushika ku mwishengero ryo menyekana adresse ya, gushika mu muhamagaro ico wamagariwe. Nimbura umupastori apana kuvanga vanga. Hamica kabiri, umutima wo kuzana benshi muri Kristo, asanga Imana ari umwami, iranyotoye ko bose bayizako. Ibonye umuntu nawe nyine afise umutima nk'uwo, Imana yiteguye gufata bimwe mu vyifise ibimushiremo kubera ko bafise objectif imwe n'uwo muntu, abantu bakaza kuri. Shobora kuba nacerewe cyane warabivuze ntabwo. Ibanga cyane history behind the city. Nyuma ya seti hariyo kumva ijwi ry'Imana gusa. Nari magaze ahantu nk'umuntu asenga, kwanza nibuka ko uwo munsi numvise vyinshi, uranyibukije. Narumvise ikintu ca mbere cyamfashije nigiye nariko ndagandirizwa numva ngo nk'ubu umuntu afise abana biwe akaja mu mahanga, ico munezeza n'igiki nuko abantu bo kwitwararika abana yasize. Niwo munsi hinjiye muri jewe umutima wo gufasha abana b'imfuvyi. Nimba Imana ari se w'imfuvyi, reka ngira ico nshoboye cyose kugira ngo ufashe imfuvyi. Birazwi ko ndihira benshi Minerva ari bariko baraheza ama universite, kandi ndiko ndubaka ikigo c'imfuvyi aho nifuza kurera abana hagati ya 30 na 40 kugeza aho bakura, kandi Imana izobinkorera. Ica kabiri niyo nabwiwe iyo tariki le 7 ngirwa ngo iyi tariki azogera igihe isa nawe, azogera igihe bayivuze bakubona, azogera igihe bayivuze babona iyo evenement. Iyi tariki ndayiguhaye, wikoreka ibikorane zo kwiyerekana kugira ngo ngendane n'abantu. Ariko kandi indwi ni igitigiri cyuzuye, niyo siguro. Indwi ni igitigiri cyuzuye, tuba twiteze kubona ivyuzuye vy'Imana, kandi yaramahitamo meza ndizera kugira ngo nabone ubwuzure bwayo, ubwuzure bw'ubushobozi bwayo, ubwuzure bw'urukundo rwayo, ubwuzure bw'abantu bayo bahuriye hamwe. Ivyuzuye nyene ni kibazo gikomeye, ahubwo ikinababaje nuko nugeze ahakora n'ivyo bitangaza baca bamita umunyamareba. Bisigura ngo abantu nibo bahevye Imana. Mu ncamake simvuze ngo nibagisenga, nicyo gituma navuze gushika. Abantu bashaka kuba mu ishengero batarashika muri Yesu, abantu bashaka kuba mu ishengero batarashika naho hantu. Cyo gituma ashoboye gusengera ngaho uyu munsi, agasengera handi uyu munsi, uyu munsi akazunguruka. Ikintu rero gituma uyu munsi abantu batabona uko gukora akwimana kuzuye nuko abantu turiko turaba buhoro abikunda kuruta bakunda Imana. Ku buryo nigiye tugiye gusenga usanga kenshi Imana ndabira, Imana imodoka, ku buryo Imana nigifise pare yayo kuri twebwe turi kwegerako. Nimba rero twikwegerako cyane, biragoye ko abantu babona ivy'Imana n'ubumana bwayo. Ico cyo nyine cyo kirica iyo movement. Ariko kandi kindi ukutizera ni kwinshi, ku buryo nibitangaza twebwe dukoreshwa ubu abantu batwita amazina, ku buryo nibishobora gutera intege utaratangura gukora canke ngo bisunike ubundi kurondera gukora, kuko isi igerageza kwemeza yuko
atamaniriyo. Ivyo navyo ni binga mu Burundi gusa biri kwisi yose, kuko nivyo bihe tugezemwo, kuko imbere yuko Yesu aza ategezwa kuba ikintu bita mu gifaransa abstesi totale, ukwanga Imana bikwiye. Rero kugira ngo umwansi ari we shetani ategura abantu kwanga Imana, nuko abanza gukorera mu kugabanya kukugaragara kw'iyo Mana mu bantu, abantu batangure kwivako hagere aho bayanga ku mugaragaro, tugere muri vya bihe aho twitega umwami wacu Yesu kuza gutora abantu biwe cyane na cyane ko igihe cyose iyo bishitse bagategura amahiganwa usanga ari societe kanaka yatanze ibintu biroroha cyane ko amasosiyete atanga byinshi, ariko je n'umutima ukunda ufise objectif muri ivyo bintu gusuka inyota kuri abantu baririmba indirimbo za gospel n'abaririmbyi beza cyane, ariko kenshi baraziririmba bakazibika mu tubati, tugareka tugira ico dukora basigituma bazitanga ejo bumve ko ari kintu coba kubgabo. Rero mu ncamake uwa mbere niwe twebwe dusibla cyane, ariko kandi abantu bamaze iminsi beko baratogwa ni vyiza yuko imbere yuko tuvuga uwa mbere tuzoba twahaye ifaranga rya déplacement umuntu wese azoba ari murabo indwi bazohiganirwa, nico kimwe n'abakinyi umupira duha umuntu wa mbere hama gikombe wa kabiri tukamuha agafana gutyo kugira ngo bumve ko batabereyemo ubusa, kuko mu mutima wacu cyane cyane burya sikindi turaba ko Yesu yamamara, ariko n'ababibayemo banezerwe nk'abako baraparticipamo ku baririmbyi hoho. Susi yacu ni imwe, izi ndirimbo nziza bariko barakora bareke kuzibika muri garderobe, bazitware ku maradiyo, ntibazikoreyebo barazikoreye twebwe duhimbaza Imana bazisokorore. Rero tugomba ko basaba ikintu kibatera intege kugira ngo twumve ko bazorondera ibinyamakuru, barondera amaradiyo, kuko aho tugeze misi isaba ibintu byinshi. Uvuze ko isaba ibintu byinshi, isaba uburyo. Rimwe na rimwe yo wasohoye uburyo mu ndirimbo mbonera akajyo ko kuvuga, kuko murazi ko Kena no muri ivyo ndirimbo zise mbonera akajyo ko kuvuga ntabare n'abandi canke nkebure n'abandi, nuko abantu benshi bino bagira inkomezi nyinshi mu gukora indirimbo ishobora no kumutwara umuriyoni, ariko bakagira inkomezi nke cyane mu kumenyekanisha indirimbo, kandi inkomezi nyinshi sigeza no kuba mu kumenyekanisha kugira ngo bikunde ko bigiye yasohoye bishikira bene vyo. Rero kino kintu zibaza ko cyo batera intege bavuga basireka ino ndirimbo imenyekane, ngira inkomezi mu kumenyekana kwa haraho ivyuzuye bikurikira. Prophet ni atanga kamodoka kazongwa no kubatera intege mu cyamake.